umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na mugenzi we umutambukanyi umukuru w'igihugu cya Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo baragendeye kuri uyu wa 29 ndamukiza umwaka wa 2025 ikibanza kimuriwemwo impunzi zigera ku 19,810 zahunze intambara ziri mu gihugu kibanyi n'u Burundi arico Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Iyo kambi y'impunzi iri ku mutumba Musenyi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Bakaba rero bagiye bitwaje igikemanyi kigizwe ahanini n'ivyo gufungura n'ibindi vyankenegwa ku buzima bw'umuntu. Umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yasavye izo mpunzi gufatana mu nda yongera ashimira Denise Nyakeru Chisekedi umutambukanyi umukuru w'igihugu ca Kongo ku mutima w'urukundo yeretse izo mpunzi. Asaba izo mpunzi kwirinda ingeso mbi nk'ubusambanyi kugira bakingire amagara yabo. Iyo Mana yaturungikiye umushitsi mwiza cyane umuvukanyi wanje akaba n'umuvyeyi wanyu, reka tuyikomera amashimeshi cyane. Nagira rero subenda mushimire cyane nongera ndabatekerera n'impanuro. Murabona ibihe murimwo benshi n'ugwaruka yuko ragira mu bigero, mwirinde ubusambanyi kugira ntimugware ya ndwara yitwa mpox, mwirinde ikiza ca sida, hanyuma mugume mufatanye mu nda umwe carose asangire n'uwundi. Aha muri wanyu muri muhira rero murakoze namwe ingene mwatwakiriye neza, badutambiye neza, Imana ibahezagire. Umutambukanyi umukuru w'igihugu ca Kongo arashimira muri rusangi abarongoye igihugu cy'u Burundi hamwe n'amashira hamwe mpuzamakungu nka HCR, UNICEF n'abandi bafatanya bikorwa kuvyo bafasha impunzi. Ariko kandi ntiyibagiye kuremesha izo mpunzi akagira ati ibihe bitoroshe murimwo bizohera. Nafurahi mina yose mko magumu, hii vita itaisha. Mie nilikia kubangalia kuona namna gani munaikala kwa msani, niende mwambie baba wa taifa yenjo baba yetu usie bote, ni mwambie gisi muko na gisi atatengeneza juu mkoe kwanza bien, na hii kwa sima kubakia hapa lote tunapasha rudia kwetu. Na sikukuya mikono wazi, nilibaletea chakula kiloko manguo jua kubasaidia hii wakati muko hapa. Kuko bon vitu mingi ya ba mama, ya batoto, ya baba, batu wote biko na kitu hapa. Antuka Mungu awabariki sana. Mimi nafurahi sana, niliweza ndabakuta muko munalia tu, mimi nafurahi, mimi naona muko munacheza, munacheka. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Merci pour l'accueil. Dieudonné Sumbu yaserukiye izo mpunzi akabashimira muri rusangi Fondation Bonne Action umugiraneza irongowe n'umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Fondation Denise Nyakeru Chisekedi ku mutima w'urukundo baberetse mu kubagarukirako. Izo mpunzi rero zikaba zaronkejwe amatoni 225 yifu, itoni 100 z'ibiharage, itoni 25 z'amavuta, itoni 75 z'isukari, itoni 40 za soja, udupake ibihumbi 43 n'amajana 2
tw'udutambara dufasha mu isuku ry'ubutinyanka kubigeme n'abakenyezi, itoni 3 z'isabuni, ibitenge bigera ku bihumbi 11, itoni 40 z'impuzu hamwe n'ibirato vyo kwambara ku mpunzi zose ziri muri ico kibanza.